amateka novuga yuko amateka kahise kiwe kabi mugabo ubu bavuga ati je narahindutse abantu ni mumfashe mu ndonkere aho noshobora kuba sivyo gabase eme no gusenga noce nza ndazinduka nza gusenga kweri abari Imana ibikoze ni kweri bahise none wewe ingeso wahora ukora kera ubu urumva yuko nyene zaheze kabisa ukora twabonye ngaho usigaye umengura rima ugakorera ibitoke ingeso zarampezemo gose kubera ndamaze igihe kitari gito ndabihebye arigeze nyene kuba nicanganya nko mu isoko kubera ubuzima bubi akazi kububoye maze kukavamo canza nyene ndagenda n'abantu babasuma mu isoko nanje aca basigara banyitwa umusuma nyene ndareba mbona nta kamaro byo marira ndavuga ati reka nisubirire muhira basi zoze ndakorera ibitoki nyene byo muhira ako bazoza baranyita ngo ndumujura nyene abantu bose nshako abavyeyi banshako biruka ngo mpava ndabakata inzembe atani inzembe ndabakata kubere kubw'inzara Hola abakunzi ba Sky Media Burundi, Sky Media TV ndabaramukije bwakeye canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye right now umbonye kuri microphone ucumenya yuko mba nakuzaniye inkuru ataho ushobora kuzisanga ku yani macano ndabibutsa gufyonda like subscribe na comment kugira ngo tubandanye tubana hafi muri bino biganiro kuri micro rero mukaba muri kumwe nanje Amigo the CEO inyuma ya kamera muri kumwe na Steve none musi twagendeye muri commune Gasogwe ku mutumba wa Bihogo na zone Bihogo ni muri zone Bihogo zone Gasogwe mutumba Gasogwe turi kumwe n'umuntu ngira ngo murabona ubuzima bayemwo sikirenga n'umuntu wo gufashwa turaza kuyaga tubwire ninde byagenze gute kugira yisanga ahantu hameze nk'uku ego ngira ngo byinshi araza kubivuga ni sawa kuzina turi kumwe nande nitwa Mpfabikorera Richard bitazirana Barisose Barisose gusa Barisose umengo so bwa mbere iryo zina ndagyumvise iryo bari ntaziririye muyinga mu kazi k'ububoyi nakoreramo wakora iki akazi k'ububoyi muyinga byagenze gute muyinga warubayeho gute byagenze gute kugira ngo wisanga ahantu aha nisanze hanyene kubera namaze guhindukira kubera navuye aha mu gihe cyo mu 2000 wa mwaka w'inzara nyene amancaye ndagumirira nyene nguma nkora akazi ndagumayo nyene imyaka nyene itari mike nyene incangaruka muri 2001 nyene sanga abavyeyi banje barapfuye none Bariso hari abantu Barisosi muyinga baramuzi mugabo hari abantu bakumenye ku ngeso zimwe zibi sivyo yego woba warigeze gukora nk'ikintu kibi bigatuma uba mu buzima nk'ubu cyangwa arigeze nyene kuba nicanganya nko mu isoko kubera ubuzima bubi akazi kububoye maze kukavamo canza nyene ndagenda n'abantu babasuma mu isoko nanje aca basigara banyitwa umusuma nyene ndareba mbona nta kamaro byo marira ndavuga ati reka nisubirire muhira basi zoze ndakorera ibitoki nyene byo muhira ako bazoza baranyita ngo ndumujura nyene abantu bose nshako abavyeyi banshako biruka ngo mpava ndabakata inzembe atani inzembe ndabakata kubere kubw'inzara nuko nyene ubuzima mbayemwe rero kuntu naje kuntu nashice muhira ncasanga nyene mu miryango n'amatongo baragiye bayagurisha ntazi ukuntu byagenze niyo mpamvu imba ngaha nyene nico gituma urafise mbega ubundi muntu mubana ngaha cyane je ndafise amajirani ngaha mubana mu ngaha mu nzu aha uwo twahora tubana yaragiye n'uwo twari tumaze iminsi tubana aheze nke ku kwezi agiye bamubwiye ati burya utashe mu mwobo yari umuntu cyangwa yari umuntu w'umukenyezi nyene wari waragizanye muravyumva yuko Barisose mu muzi mu isoko akora mu mifuko y'abantu yuko yasubiye muhira yarafise n'umufasha mugabo umufasha we baratandukanye kubera bamubwiye ati burya naho uje ko mugabo uje mu mwobo aca aritahira aca arigira ku yundi mugabo yego Bariso woba warigeze gufungwa cyangwa je narigeze gufungwa kandi si rimwe si kabiri mfungwa arimenyereye kuza ndafungwa nyene kubera uriko uratembera mu gisagara atakazi
nta kindi n'abaca kwita umusuma. Ucubona ugarukiye ku gatumba izina ribi ry'ubusuma nyene ugasanga aho uciye ngo naka kukuvana no kubera ataha baba babona wegamiye usoho kuva ni mpaka bakuce bakwita umusuma. Nabonye rero ubwo buzima ari daru bwa danje nyene nk'ubwo tamvuga reka subire muhira nyene ndebe inkuru twanje nyene bazoze baranyita umusuma nk'uko. Bakunzi ba Sky Media ngira ngo murabona n'umuhungu ubuzima bayemwo ntibworoshe. Benshi muramuzi harabagiye baramwita igisuma, harabagiye baravuga ko afise ingisombi, ariko murumva yuko ari umuntu yahindutse yasubiye ku gatumbi wabo kugira ngo ashakishe ubuzima. Nayo mpamvu rero turi hano twaje kumugendera kugira ngo turabe uwo ari we wese muri mwebwe abona yoshobora guterera yaba 10 canke n'itafari rimwe kugira ngo tumwubakire inzu bityo ntaze asubire muri za ngeso zibi. Sivyo none gabaye ingeso z'amateka mabi. Bishitse nkawe ukaronka nk'abagira neza bakubakira inzu wo vyakira gute? Imeno kenguruka gose kwiri noranza ndashima aho ndi kose nyene no bashimira kabisa. None nk'ubu imvura iguye uhora wiyumva gute ari mwijoro bigenda gute? Tubwire bigenda gute? Iyi imvura iguye kukuvana nuko hejuru nyene ako gashitingi kashonoroce hejuru ujya haravivano rimwe ugasanga nzindutse mu gatondo nyene nkanya nyene ugasanga nzindukiye no ku mucano kubera nibyo nifuka byo nyene si nta kuntu ndabironka ncanza kurinda kugira kurinda gutoragura mu binogo byabo bakonyamurenge aho batamashuka yahetse. Tubibutsa kandi yuko kugira dushike ngaha ni association ineza ntibora niyo yatumye dushika ngaha kugira ngo dushikire uyu muvanime wacu Barisosi kugira ngo tubandanye turaba ukuntu twomufasha nkumbure ngo nitwaheza ngaha tuzoshobora kugendera n'abandi turabafise ingorane kuko ari byo association ineza ntibora. Nawe kandi uravyumva nyene ineza ntibora nawe uri ku ruhande uri kurakurikirana kino kiganiro. Ineza nyene ntibora yamari neza, ukora ineza ukayisanga imbere. Ukoze neza uzoguma uyisanga imbere. Uno muvanimwe wacu murabona n'igihe c'imvura kugira ngo ashobore kuronka aha barakitse umusaya. Ni benshi ndibaza bamerewe nkuko, ariko Barisosi numwe afise amateka novuga yuko amateka kahise kiwe kabi mugabo ubu avuga ati je narahindutse abantu ni mumfashe mu ndonkere aho noshobora kuba. Sivyo gabase no gusenga noce nza ndazinduka nza gusenga kweri yabari Imana ibikoze nuko yeri. Barise none wewe ingeso aho rukora kera ubu urumva yuko nyene zaheze kabisa ukora twabonye ngaho usigaye umenga urarima ugakorera ibitoke. Ingeso zarampezemo gose kubera ndamaze igihe kitari gito ndabihevye kuva mu 2018 kuvuga umaze imyaka 3 hevye ziyangiza. Maze imyaka 3 urumva n'iyindi renga ko ahubwo si 3 gusa. Hagati aho waje uva imuyinga nyene canke hari handi hantu bari? Naje mvi muyinga nyene kubera iza Tanzania nari narahevye kuza gutembererayo. Naragenda nkaramuca impunzi ziriyo hakurya kubera n'imiryango yarimwe. Udata wacu wo ngaho hakurya yitwa Pierre wahaja kurubuye nkuko. None itongo niri ryo nyene mbona ngaha cyane. Itongo giwacu je nibyo nyene maze kuva mu ntuzenya aho papa nyene yambyariye hariya. Dusanga barahagurishije n'ukuntu bahagurishije ntabyo nzi buryo. Ndahabaye mu bintu nyene by'intuzenya by'ibibazo nyene. None iri tongo ni giwawe bwite kuburyo umuntu bahakubakiye nk'inzu canke bagashiraho ikindi kintu atamuntu yoza gutera. Aha nyene aha bararebye nyene yuko bompa iyo hakurya navukiye baca barazana bugira itongo ryari rinini. Twabaye bunyenyagure burya jencisha ngaho twabaye bunyenyagure turi kumwe na data wacu bugira itongo ryaviyo hepfo ari rimwe gusa twaciye tuba bukatakate kugira umuntu nyine afate n'izo ntambuko 28 ku 28 urabona si hato burya ariko urazunguruka ukuduga kacukikamuko aha burya izi zo mu bukika zirusha ko nkeyi nyene zizo ngaho ni 28 ku 20 hafi n'indwi. None nigikiwe nko muri aka kanya bosaba abadukurikiranye ndetse n'abahuriye muri association ineza ntibora? Ciwe ico nabasaba nyene nkeka n'akantu ko kwifuka agasuka singira ntubone nko ngaha ndashobora kuri ibi biharage nabiteragirishije agapanga nkuko
genda nimba nkuko inshashiramo intete gusa nkaziharura naragiye muyinga nyene nsanga nimba ari ubungo bwari hejuru nubwo yaca barayacegaguye babukuyeho nako gasuka nyene bakajanye ndahiga nyene ukuntu niyo n'Imana ibikoze kabise nubwo tokenguruka n'Imana ibikoze kwera uvuga ati jewe basosi narahindutse ingeso zo kwiba narahevye abantu bamfashe ntangura ubuzima bushasha tujya nizo kwisuzuguza wigayisha mu bavyeyi nyene gutindero kwera bijya narabihevye naraheberanye nyene gose bayiso none mu kibanyi abantu mubana ngaha bagufata gute aha mu kibanyi ukuntu bamfata neza kwera kubera bambona nanje nyitwaro siyo kugenda nonona canke ngo ntuke abavyeyi gute none iyo utari kurarima ubucukora iki shwanira abavyeyi gute iyo ntariko ndarima ugiye ntarosa akazi nzindukirako gukora ncanza ku ntembera ku binogo mbonye ubuhuzu butagize bataye nkabona karacarimwo ampaye 200 ndayabika ko yani n'ubundi nkakomeza hari ukuntu manukana nk'igihumbi 5 nkaba ndose ubusumano nuko nyene byari bimeze abundi nta buzima bw'inabi nyene mbayemo kweri ni neza niyo wona babaza nabo mubanye neza n'abantu baba ngaha nta ngeso nimwe bakuziko oya kabisa nta ngeso nimwe okay nimba ari iyo ngeso nyene yabo bagore bama baza bakaca amaze nk'imisi kubera ngo ayi ubuzima nyene nanje abona ngiye kurya ndinze kuza gusura karibwa ngayira nta yindi ngeso kuye none bayiso uramaze gushika ukazana umukenyezi ngaha niba bamaze kuba ari babiri baza ngaha bongera bikiye hantu nafise ngo naho noza kurima kandi ibintu buryo ubuzima buraronderwa ntibwizana bakunze rero ba Sky Media TV ngira ngo twayaze twaganiriye ngira ngo muramubona duhakayira ngaho bayisugurura turabugura ngaho turabe ngaho muhira birakunda ko kugurura mbega birakunda kwira komengo none bagwegekeko oya simba bwegekeko mbabwegekeko nyene gusa ko kubera nyene nabuze ibintu by'imisumari amapata yiki ndabona kandi nakara kantuze bakunzi ba Sky Media TV ndibaza naho bayisosa kikumusaya sikirenga cyane sikirenga uwari we wese yoba afise akantu ko guterera yoterera kugira ngo no mu muvandimwe wacu yarahindutse muramuzi benshi abanyamuyinga muramuzi yagiye aravugwa ku bintu byinshi mugabo murano yuko yahindutse araza kuba ku butumba kandi n'abanyabutumba barashinga inaye bakavuga ati bayisosi yarahindutse bayiso gira rero akajambo kamwe ubwira bariko baradukurikirana hariya nico ushobora kubasaba nukuri ico nababwira gusa yuko bo bakoze igikorwa kinini kabisa kungarukirako bakamfasha kunshikira bakamfasha nyene noshima kweri Imana ibahezagire kabisa bakunze rero ba Sky Media TV mwakoze mwe mwako muradukurikirana kuri micro ndabibutsa yuko mwari kumwe nanje Amigo Aminchaga CEO inyuma ya kamera mwari kumwe na Steve inyuma rero yaha kanya rikace twakira umutware atubwire ukuntu babanye na bayisosi mu minota mikenya gusa citurangiza sivyo shimwe ko nabihoko baryo Clave wewe uri umutware wo ngaha bayisosi kuva ashitse ngaha mu kibano mwavyakiriye gute mwewe bayisosi yaraje araza apfuye mu buzima bwawe mu gisagara ageze ngaha anya akazugira mu akazingazinga nyuma rero twiyumviye ko tumufasha twemukwa bikatugora ko gufasha abantu umutima bose biragoye rero inyuma yaho onye ari ngaha niyo yononera nakimwe yonona ni mikambi atoratera utuntu icyo bita setemu atoratora ibintu mikambi akazana ngaho ikoreye ishishare ngaha umva ko harimo n'utwagurisha akaronka nk'amafaranga 100 ibindi by'akaryamako niyo mashuka yiwe aho yintu akamuha 300 500 akanusu kifasha zara ngaha anye nuko yose abaye vrema bayeho nabi cyane ku mutumba ari mu bantu babayeho by'akarorero ku buryo roho umuntu amufasha
abo bari Imana yabahezagira cyane kiba kimucitse kagikomeye. Sawa rero ngira ngo duhave twakira n'umwe muri mubo twagendanye muri association y'ineza ntibora nabonyene agire icyo yovuga ukuntu byagenze kugira ngo biyumvire nabonyene kumushikako ubwa mbere twosaba Eric aze hano atubwire. Eric we cyiyumviro cyo gufasha abayisosi cyaje gute? Bo jewe narahaciye hari ibikorwa twako turakorera ngaha hama ndahageze usanga yicaye ahanyene kwiriwe muhagazeho ndareba sinanzi ko hataha umuntu ndamuvugisha ndamuganiriza niko kumbwira arambye ati nyene ni muhiya ni gorwo rwanje kubera nyene umutima wawe ikigongwe numva nyene kwa kuntu umugabo yihagararako birako nkora mose gusa birambabaza kubera nzi nanje mfise abagenzi kandi nzi ko gufasha bise icyo bimaze narimvira abagenzi nyene ndavuga ati association twogira yacu dufise yo gufashanya uyu muntu aho twomugendera kugira ngo nawe twice tumufashije n'imbaraga hema twomugurira tukamugurire nimba twomushinga ibiti bibiri hama tukamufasha akuna azajya amatanyagirwa nitwa rero guca mvuga ati umuntu rero azozana n'abandi bantu b'abagenzi turi kumwe bo kumufasha agashiramo kacu hama tugice twomufasha. Nigiki wosaba n'abandi bantu batari mu gishiramo? Bo gikintu mbona no musaba abandi bantu batageze ngaha ahubwo nuko wogiye umutima wo gufasha naho ryo bibuye rimwe cyangwa itafari rimwe canke igiti kimwe canke ibati rimwe cyo gico kimumariye kuko bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri kandi gufashanya nibaza ko bifite avantage ku muntu wari we wese kubera nta muntu umwe abaye hadafashwa kandi nta muntu umwe yikwiza muri byose niyo mpamvu akashiramu kacu kitwa ngo ineza ntibora bashobora gukora ikintu umengo ni gito ariko nawe ejo uzosanga hari icyo kikuviriyemo nawe kubera hagiye hazoza undi muntu agufasha ikindi udashoboye wowe ubwawe kubera ibintu ku isi no gufashanya. Okay, reka rero tugire ko tubasezera Eric mwakoze kuri kano kanya. Ubwo murakoze namwe kubashika nka Sky Media kandi muzoze mashika n'ahandi abantu bafite ikibazo nk'iki kugira ngo muzenyene murabavugisha. Yego. Yes, rero bakunzi ba Sky Media Burundi, Sky Media TV ndababwira ko mushobora kudukurikirana muciye kuri Facebook, kuri Sky Media cyangwa se kuri YouTube kuri Sky Media. Ndakubwira wowe nimba waravye kino kiganiro kaba kigukozeko uyu muvandimwe wacu basosi ukaba wumva nawe mugarukirako nakubwiye ineza ntibora fasha kuko nawe ejo uzofashwa canke warafashijwe nawe fasha abandi niko no bivuga. Ndabibutsa rero kuguma mufyonda subscribe, like, share na comment kundi munsi no kukanyikanya. Ciao ciao. Bye.